ugasanga telefone yizimije ikongera ikiyatsa kandi niyo ngorane iba yabiteye. Hari inzira zitatu zituma telefone yawe ishuha. Inzira ya mbere, nongeye kubashimira cyane bakunzi ba Kabyozi TV, bizere ko mukomeye aho muherereye hose. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe impamvu zituma telefone yawe ishuha. Icyo dusaba cya kinini gukanda handitse subscribe cyangwa s'abone kugira ngo tuze tubane ibiganiro bikurikira. Nitwashira ikiganiro uzube mu bambere uzushobora kubona ikiganiro cyamaze gushikako. Akenshi igituma phone ishuha ni kuyirekera kuzuba. Iyo phone ishize kuzuba igihe runaka irashobora gutera ingorane ya bateri, ugasanga bateri yamaze kononekara. Muri ako kanya nyene no kuvuga wewe iyo phone ishize kuzuba ikibazo cama kihaba bitera telefone yose ikibazo, ugasanga bateri nikunda gutuma telefone ishuha cyane. Impamvu ya kabiri ituma telefone ishuha ni kuzuza ibintu muri telefone, ugasanga telefone yawe warayujujemo ibintu. CPU, iyo bavuze CPU abari Central Processing Unit mu gifaransa, iyo twokwita unité centrale ya phone, niyo twokwita ubwonko bwa telefone. Iyo telefone yawe uyishizemo ibintu byinshi cyane ikayirengera, nico gituma telefone usanga ya ishuha cyane, ugasanga ikiraganda nta kintu kimwe uri kurayikoresha, aho ugasanga telefone wikuye mu mufuka cyangwa se uyifashe kuba telefone irashuha cyane, bikagorana cyane muri rusange. Iyo wayishizemo ibintu byinshi bikuzura kugira ngo ubigabanye, telefone ukayigumiza mu ibintu byinshi cyane kumupanga mu ibintu, ivyo ni yindi mpamvu ituma telefone ishuha cyane. Muri rusange CPU ya phone yawe ikora ibikorwa biyirengeye. Muri uwo mwanya phone yawe irashuha bikomeye, igatangura no kwihagarika rimwe na rimwe. Iyo tuvuze kwihagarika, iyo ugiye gukanda application runaka cyangwa se gukora ibintu ugasanga telefone yaganze irahagarara, byo bavyiza ko telefone uraba ukagereranya. Iyo telefone ishizemo ibintu byinshi cyane ni kibazo gikomeye cyane kuri telefone, iraremererwa nayone. Impamvu igira gatatu bituma telefone yawe ishuha cyane ni ukugurura ama application menshi. Hari ukuntu bishuka usanga ugura ama application menshi. Application iyo yuguruye ni vyiza ko nimba utari kurayikoresha application, biratuma cyane telefone, CPU ya telefone ikora ibikorwa birengeye ivyo yokaba ikora. Iyo telefone ugura ama application menshi, akarorero urasanga uguruye application runaka, aho kugira ngo uyugare ibe ferme, ugasanga urayiretse ukaja kugura indi application urayiretse, uko ugura application nyinshi cyane. Ivyo biratuma telefone ikora cyane, CPU ya telefone irakora cyane gusumba iyo tugura ama application menshi cyane. Ubushuhe buraba bwinshi cyane muri telefone, ugasanga telefone yashushe kora ama application menshi aguma yiguruye. Ni byiza rero ko iyo application yuguruye utari kurayikoresha, bisabwa ko uyugara kugira ngo telefone ikoreshwe n'indi application uri kurakoresha. Nk'akarorero iyo ugure WhatsApp cyangwa se kugurura Facebook, nimba WhatsApp ari uri kurakoresha cyane, Facebook bisaba ko uyugara gatoye. Ntugure WhatsApp, ugure Facebook, ugure izindi application, ugure za Instagram, ugure izindi usange telefone birayiremera cyane, ugasanga telefone yashushe cyane. Impamvu igira kane ni bituma telefone ishuha. Iyo telefone ishizemo bateri itajanye na telefone cyangwa se uri kurayicharginga na cable cyangwa se cable atari ya telefone ya charger atari yayo, ibi biratuma telefone ishuha cyane. Aha hari ikibazo ushobora kwimvira ati byoshika ukibaza igituma phone yawe iyo uri kurayishariza usanga yashushe. Iki kibazo kirakunda kubaho cyane iyo usharize telefone ugasanga telefone yashushe cyane, irashuha gose bikomeye cyane. Ni byiza ko uyironderera bateri yayo, ukayirondera charger yayo kugira ngo telefone uyisharize neza, iruzura neza cyangwa se ivyo. Iyo wabikoze ivyo biratuma telefone no kuvuga idashuha nkuko yokaba ishuha iyo washizemo bateri atero cyangwa uko ukoresha charger atariyo. Tuko turarabira hamwe impamvu zituma telefone ishuha. Tugeze ku mpamvu ya gatanu ituma telefone yawe ishuha. Ikindi gituma telefone yawe ishuha, hari abantu bakunda kuba bariko barakina ama game cyane, ama jeu muri telefone, nabyo bintu biratuma telefone ishuha cyane. Ugasanga umwanya wose ari kuri game, ugasanga umwanya wose ariko arakina game. Akenshi laptop canke imikino yo muri telefone iyo uri kurayikina irifashisha CPU ya phone yawe na GPU ya laptop yawe kugira limite, no kuvuga y'umwanya runaka iyo mikino imara. Nkajya uri kurakina, iyo urangije umukino biratuma no kuvuga CPU canke se GPU ya laptop kugira limite, no kuvuga y'umwanya iyo mukino uza kumara. Iyo umwanya urenze uri kurakina imikino hama umwanya ukarenga cyane, nibyo bica bitera bateri yawe gushuha. Bigira akunda kuvyumva utangwa gukina imikino muri phone yawe ntishishuha muri ako kanya, ariko iyo ubandanije ukina imikino urumva ko telefone irashuha bikomeye cyane. Impamvu ya gatandatu ituma telefone ishuha, kurabira ibintu online. Iyo
uriko urarabira ibintu online, no kuvuga kuri YouTube, kuri Facebook, utamba ukuraraba ama video atandukanye, ukaba uriko urabirabira online, kuraba nka filme, ivyo navyo biratuma telefone yawe ishuha cyane, bikomeye cyane. Iyo uriko urarabira ibiganiro online mu gihe screen yawe iguma yaka, ibi biratera telefone yawe ubushuhe bwinshi cyane budasanzwe. Kujya kuntu ubona telefone screen yawe cyangwa ekra yawe iguma yaka cyane, uriko uraraba ibintu, uriko urachattinga, ukora ibintu bikomeye cyane, ugasanga urumuri lumiere yose wakwije. Ivyo biratuma telefone biratera battery gushuha, ugasanga telefone yawe yashushe cyane, bikanayigora n'ukuntu ishobora no gukora ibindi bintu bikurikira. Tujye kuraba ibindi mpamvu ituma telefone ishuha. Hari ukuntu iyo software runaka iriko updatinga, no kuvuga iriko updatinga ibintu, no kuvuga telefone, haro telefone kugira ngo ibe telefone ni ibintu biba birimo. Iyo waguye telefone shese Android, ukaba uyifite Android nta WhatsApp irimo, nta application nimwe irimo, iyo telefone sinzi kumva twoyita telefone y'agatushe. Rero no kuvuga iyo bavuze software niyo nituma telefone uyikoresha bijya bintu byose uyikoresha. Kuja kuri WhatsApp, kuja kuri Facebook, iyi telefone itagira software ntabwo ushobora kuja kuri WhatsApp, ntabwo ushobora kuja kuri Facebook, ntabwo ushobora kuja kuri application yari yose. Iyo iriko updatinga software, telefone irashuha cyane, biratuma telefone ishuha cyane. Iki gihe software ibiriko irakora igikorwa, CPU irakoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ibitunganye ibintu byose bigende neza. Nico gituma usanga phone yawe irashuha cyane iyo uvyumvise, kugira ngo ntuce uyikata cyangwa se connection uyugare. Ibi birashobora gutuma telefone yawe izima. Haro software usanga zifite ama mega menshi cyane cyangwa se ama GB. Software kirakora updating ikintu gifite mega nyinshi cyane, kiratuma battery ishuha cyane. Aha biratuma na telefone ica yizimya. Hari ukuntu mukunda kubona telefone ugasanga telefone yizimije ikongera ikiyatsa kandi. Niyo ngorane iba yabiteye, no kuvuga software ibiremereye cyane gusumba ubushobozi bwa telefone cyangwa se ubushobozi bwa CPU. Twavuze neza ko CPU ari twobwita ko ari ubwonko bwa telefone, nibwo buyifasha gukora kugira telefone ikore ivyo twifuza kuyikoresha muri rusange. Telefone iyishushe yitamwe gushuha cyane, iba ifite ingorane zitatu. Hari inzira zitatu zituma telefone yawe ishuha. Inzira ya mbere ni battery iratuma telefone yawe ishuha. Icya kabiri ni CPU ni rya tavuze ati unité centrale ya telefone, bivaye n'ibintu runaka bo warashize muri telefone, ivyo biratuma telefone ishuha cyane. Inzira ya gatatu ariyo ya nyuma ni ico bita charging port. Akantu bita charging port nako karatuma telefone ishuha iyo kaba kagiyemwe amazi cyangwa se iyo kaba gafite ikibazo. Ka charging port naka kantu ucomekamo charger, akantu niko kita charging port. Akarero nako ni karakunda guteza ibibazo cyane. Akarero telefone yaguye mu mazi, ugasanga ntuba wayitwaye ku mufundi ayiraba ajya amazi yakuremo. Hari ukuntu telefone ikubesha yaguye mu mazi ikagumira kirakora nta kibazo na cyo gihari, ariko ntubimenye iyo amazi injiye mu engine ya telefone, injiye muri no kuvuga mu moteri ya telefone, niyo telefone ikizima. Iyo amazi atarashika indani, atashitse indani muri engine ya telefone, aho telefone nticizima muri ako kanya, ariko ironona utundi twuma duto cyane. Hari utudiyode twinshi duza gusha bivanye na by'amazi aba yinjiye indani. Rero by'amazi yo yinjiye muri charging port cyangwa se muri kaza kantu bashariza, kaza kantu gasharizwamo, iyo ucometse charger no kuvuga karatuma telefone ishuha cyane. Impamvu zituma telefone no kuvuga ishuha reka tuyigeze ngaha, ubutaha tuzoraba ico twokorera telefone zishuha cyane. Murakoze cyane ku bantu mwari kumukurikirana iyi video, mwari kumwe na Sedunko bisanzwe. Ciao ciao.